Kwigenekerezo rya 9 Gitugutu uno mwaka icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Denise Ndadaye ari kumwe na bamwe mu bashinga amateka n'abakenguzamateka batowe mu ntara ya Mwaro, umushikiranganje mu vyajejwe harimo gushigikirana hamwe n'abajejwe intwaro yarifadikanije n'abakristo bo muri paroisse Kibungere yo muri commune Nyabihanga intara ya Mwaro mu birori vyo kwinjira icese inyubako nshasha z'iyo paroisse. Mwijambo yashikirije nyakubahwa Denise Ndadaye yamenyesheje ko inama nkenguzamateka ikenguruka ibikorwa birangurwa na Ecclesia Katolika haba mu gusanasana imitima y'abarundi biciye mu ijambo ry'Imana n'ibikorwa vy'iterambere birangurwa cyane cyane mu bisata vy'indero n'amagara y'abantu. Inama nkenguzamateka no kwizina ryanje nyene ndi niteka ntangere yo kubaramutsa amahoro y'Imana. Inama nkenguzamateka irakenguruka ibikorwa bihambaye Ecclesia Katolika iri kwirarangura mu gusanasana imitima y'abarundi biciye mu ijambo ry'Imana kugira ibibi byakozwe danduranwe n'imizi maze ukuri guturutse ku kumenya ijambo ry'Imana kuzotume tugira umwidegemvyo. Turakenguruka kandi ibikorwa by'iterambere Ecclesia iriko irarangura hirya no hino mu gihugu cacu na cane cane mu gisata c'indero n'amagara y'abantu. Ivyo biradufasha gushigikira no gushira mu ngiro imigambi ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu kivuga kiti umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko nawo wose uronke amafaranga. Yabamenyesheje kandi ko kubera igisata c'indero ari wo mushinge w'iterambere inama nkenguzamateka iri kiratunganya ibiganiro hagati mu gihugu kubijanye n'indero y'ugwaruka mu ntumbero yo kurwanya inda z'indaro. Akaba yaciye hamagarira abihebeye Imana gufasha muri ico gikorwa. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarangije ijambo ryiwe ahamagarira bari bitavye ivyo birori kubumbatira amahoro n'umutekano no kubandanya bikingira ikiza coronavirus. Igisata c'indero ni kimwe mu bigize inkingi y'iterambere. Nico gituma inama nkenguzamateka yafashe ya mbere mu gutunganya ibiganiro hagati mu gihugu byo kwirinda no kurwanya gutwara inda z'indaro zitifujwe na cane cane mu mashure. Ikaba iteye akamo mwebwe abihebeye Imana ngo mukomeze gufasha mu kuronsa inyigisho mu rwaruka biciye mu ijambo ry'Imana. Nagomba mbonereho akanya ko gutera akamo abakristo ba paroisse Kibungere n'abarundi bose muri rusangi kubungabunga amahoro n'umutekano kuko ni karahara mu ruganda ntibacura. Nakaryo keza rero ko guhimiriza abakristo ngo bikubite agashi twongere tubararikire kurwanya kiza coronavirus gihanze isi yose nkuko nyene icubahiro umwungere mukuru wa diocese ya Gitega yamye bituyagira mu gukurikiza impanuro zose zitangwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Nimo gushira mu ngiro wa mugambi w'umukuru w'igihugu cacu uvuga uti ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus. Nagomba ndangize rino jambo nsaba abakristo mwese kubungabunga ingabanwa y'umukama ariyo sengero hamwe n'uburaro bw'abasaseredoti mu bigira ivyanyu.